ibintu by'abantu bari bahunze n'ukuri twarabyifashemo neza cyane, twaratanze amanama cyane menshi ku bantu. Umuntu wumva ubona ikintu cy'umuntu yahunze ugifate nkanga mu kibungabunga nk'uko wowe urabungabunga ivy'iwawe. Naho byacamwo nk'abantu umva abantu ntibasangije imitima nka bose. Imitima y'abantu iratandukanye, mba nk'akantu k'umuntu kibwe ntibisigura yuko ko bakibwe ngo nuko umuntu yahunze, kubera yuko n'uwo ari ngaha barashobora no kumwiba. Ariko twarabicungereye gose cyane ku buryo nta bintu vyononekaye by'abantu benshi cyane ngo umukongokana kango atari hari. Amazu twarafatanyije kuyacunga cyane, naho byo byarabaye nk'ahantu hamwe cyane ugasanga nk'ahantu kubera nk'umuntu wasanga yibana ko abantu nk'abarundi babona benshi ntibabana bose, tugasanga nk'inzu y'umuntu bayimenye bakuyeho nk'umwango, mugabo tukatanga amaraporo hanyuma intwaro administration bakabidufasha tugafashanya cyane n'abene gihugu. Twaca dukoresha ibintu byo kugira iki byo kwirarira ducungera hirya no hino kugira ngo ntagire ibyo bintu ntihave bibandanya. Baje tuwakira neza cyane tukagwana mu nda tukabaha akaze muze muri isanze mu gihugu canje amavukiro, n'imiryango yo basize hano bakavuga ati nta kibazo nta ngorane, twibaniye neza mu mahoro nta ngorane. Ivyo bahunze turafashanya n'abatware bo hasi, abakuru b'imitumba n'abanyumba 10, abakuru b'ubucimbiri, kugira ngo cane nk'amazu n'amatongo n'ibindi byose n'ibitungwa, hariho abasize babikije ibitungwa kugira ngo bakurikirane barabe yuko ivyo bintu bitagira isanganya bitagira ingorane. Ari naco gituma nk'ivyerekeye amazu turavugana n'ababa mu micungararo bikunze bakarondera baba barayabayemwo kugira ngo ntihagira abikika mukiza ngo baze nko gusambura amabati mwijoro. Kandi gushika ubu ibintu by'abahunze birabungabunzwe neza kuko amazu aracariho, amatongo aracariho, n'ibitungwa byose basize babitse biracariho. Nsubiye inyuma gatoya abo bahunguka hariho abari barahungaje ibitungwa byabo barabijabukana nko muri iki gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ubu turamaze kwakira inka zirenga 150 zahungutse zizanywe nabo baza barahunguka nyene. Guhungukana ivyo bitungwa barabimenyesha mu gihugu cy'u Rwanda, abatware mu gihugu cy'u Rwanda bajya ba hafi atari ku nzego zo hejuru, hanyuma kenshi na kenshi barabibafashamwo zigaca zikajabuka, hanyuma natwe tukabakira kuko Musitanteri yarashizeho umugwi w'ikomine ujejwe ku bibazo by'abahunguka kugira ngo baborohereze. Iyo tubimenye babitumenyesheje turagenda tukabakira tukazakira na zone zikajabuka hanyuma ubuzima bukabandanya.